Nitwa muganga Nkunuziza Edouard, abandi umuhuzabikorwa mu ishyirahamwe Memisa Belgique risanzwe rikurikirana rifasha rishyigikira amashyirahamwe yo kuvuzanya ashika 4 mu ntara ya Gitega mu makomine ya Muramvya n'ikomine ya Kiganda. Ku bijanye n'abanywanyi muri aya mashyirahamwe haraheze imyaka 3 tubona yuko ku mwaka biyongera kandi abagishitseyo tukabona yuko badahuta bavayo, arico gituma twasanze yuko intambwe amashyirahamwe amaze gutera itomoye, ariko hakaba hari ikibazo abanywanyi baguma bashikiriza mu manama ya misi yose, ikibazo kijanye n'imiti, arico catumye dutegura uruganda rwahuje amashyirahamwe yo kuvuzanya, abakora mu mavuriro n'ibitaro n'abakora n'abasanzwe rero bafise amafarumasi prive ngaha muri aya makomine agize intara ya Gitega, aya makomine yahora agize intara ya Muramvya. Icizere kirahari kuko ni ikintu citondewe cane. Turabanza turaraba ibiciro biri mu mavuriro, ibiciro biri muri ayo mafarumasi prive, hanyuma amafarumasi prive arabonana n'abarongoye aya mashyirahamwe yo kuvuzanya, baravugana ibikenewe byose n'ukuntu bokorana. Uno munsi naho mukaba mwabonye yuko bose bitavye, kandi bakaba bavuye ngaha basinye amasezerano y'ukuntu bagiye gutangura gukorana, cyane kwakira abanywanyi b'amashyirahamwe baje bavuye mu mavuriro, kubera yuko kumbure muri ayo mavuriro atamiti ikwiye bafise. Iyo babarungitse rero kwigurira imiti bagaca baronka uko baja muri ayo mafarumasi prive, naho bakaronka ya miti batarose ku mavuriro, kugira ngo amashyirahamwe yabo azogaruke abarihire muri ayo mafarumasi prive. Oya, henshi murabona amashyirahamwe yo kuvuzanya arafise abari hafi y'amavuriro, hanyuma icakozwe nuko hafi y'ayo mavuriro ariho uca usanga hari ayo mafarumasi prive, bityo rero bigaca bituma yuko umugwayi akiva ku ivuriro mu gihe badafise umuti bakamusaba kuja kurondera muri farumasi, aca asanga farumasi hafi, wa muti atarose ku ivuriro agaca awutora agaca abandanya. Niko twabirondeye ku buryo amafarumasi menshi ari hafi rero y'ayo mavuriro asanzwe afitanye amasezerano n'amashyirahamwe yo kuvuzanya, kugira ngo abanywanyi bavuye kwa muganga batarose imiti bashobore kuyitora ku mafarumasi. Harabanje harakorwa ivyigwa, byerekana ibiciro by'imiti mu mavuriro n'ibiciro by'imiti muri ayo mafarumasi prive. Hanyuma kugira ngo abarongoye amashyirahamwe yo kuvuzanya batore amafarumasi babona ko bashobora gukorana, ico caragiyemwo baravye amafarumasi ibiciro byayo bitari hejuru cane n'ibiciro byo mu mavuriro yigenga, plutôt mu mavuriro ya leta, gutyo bashobore gukorana n'amafarumasi atari hejuru, nubwo yoba bizimvye gusumba mu mavuriro, ubusumbane ntibube ari burebure cane. Ico naco caragiyemo kugira ngo nk'uko mubivuze ntibihave bitera ingorane amashyirahamwe yo kuvuzanya. Muri iki gikorwa abaje ubwa mbere batumiwemwo birumvikana yuko ari abarongoye amashyirahamwe yo kuvuzanya, kimwe n'abakurikirana abanywanyi muri ayo mashyirahamwe. Hanyuma abandi batumiwe abarongoye abafise ayo mafarumasi, ayo mazu adandarizwamo imiti ngaha muri aya makomine, ariko abavyemeye yuko bagiye kujana n'uyu mugambi nibo batanguye. Abandi rero batumiwe n'abarongoye amavuriro asanzwe afitanye amasezerano n'amashyirahamwe yo kuvuzanya. Ngira mwabonye yuko hari hanitavye abarongoye uburere bw'amagara y'abantu mu karere ka Muramvya n'akarere ka Kiganda. Muri make nabo bari batumiwe, hanyuma abandi bashoboye kuza kwifatanya n'urunani rwo ngaha i Muramvya rwitwa
twiteho amagara yacu n'abandi bari mu zindi nani zigize urunani mpuzanani Economies. Abo nabo baje kuko nabo barashaka ko iyi ngendo yapanguye ngaho ahahora ari Muramvya yuko yokwira igihugu cose. Nico gituma baje kumviriza kuraba uko bitangura kugira nabo aho baherereye babitanguze kuko ikibazo c'imiti ntikiri ngaha ari Muramvya gusa, ni ikibazo kiri hafi mu gihugu cose. Intumbero rikaba ari uko ico kibazo c'ibura ry'imiti mu mavuriro cotorega umuti bose bari hamwe. Igikenewe nuko abenegihugu bashobora gushikira imiti bitabavunye. Ngaha rero tukaba twabonye yuko ari ikintu kizoshoboka kandi kizotangura ubu nyene catanguye kuko barahejeje gusinya amasezerano, bisigura yuko mu minsi mike tuzoba twabonye akarusho abenegihugu bagiye kugira mu gushikirizwa imiti cane cane mu gihe bari muri aya mashirahamwe yo kuvuzanya.